Mwaramutse neza mwese abadukurikiye ngaha kuri no muresha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV. Turabaramukije mwese kandi tubahaye ikaze ku banywanyi mwese mubana natwe mukumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse tukabashikiriza. Kaze kuri mwese turagaruka kubiriko biravugwa muri kano gatondo, turibanda kubigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi kuwa mbere, turi kwigenekerezo rya gatatu Ruhuhuma 2025. Ndabaye ikaze kuri mwebwe mwese aho tuvuga ku makuru karavugwa mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mwisi. Kaze kuri mwese, dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cuno mwanya. Mu gihe amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD akomeje gusinzikarira ndetse akomeje no kumererwa nabi, abaherereye i Dubai muri leta zunze ubumwe z'Abarabu, aho rero akomeje guhabwa ubuvuzi. Amakuru dufise yamaze kugenda aradushikira muri no mwanya, yemeza ko Variso Ndayishimiye iyo yaragize uruhara n'umutambukanyi wiwe mu gutanga ishano ryo mu bwoko bwa puderi ibizwi nk'isumu ryarahuherewe mu modoka yiwe nkuko biboneka. Amakuru dufise nuko Variso Ndayishimiye ibingibi yarabikoze mu gihe uyu mutegetsi ariko arasozera ikiringo ciwe cyo kurongora CNDD-FDD nkuko bigaragara. Amakuru kandi dufise adafise ivumbi na gatoya yemeza neza yuko nga mu Burundi Variso Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye baramaze gutegura uzosubira uyu nguyu Reverend kuri yo mu gihe azaba yaracikanye canga se azaba amaze kwitaba Imana. Ngibingibi barabikoze mu kumuhereza isumu mu rwego rwo kugira ngo atazongera kuba yogaragara nyine canga se ngabashe kuba yogaragara ari muzima, kubera yuko rero Variso Ndayishimiye atari kubona icyo yosobanurira abanywanyi ba CNDD-FDD kuba rero adasubiriye canga se ngamwongeze ikindi kiringo cyo kurongora CNDD-FDD, ahubwo akaba atari no kubona ubundi buryo yoshyiraho rero uwundi muntu. Ibi byose kandi n'ubundi biraboneka, ariko kandi ku rundi ruhande Variso Ndayishimiye arakomeje kwifatikanya nabo umuryango wa Reverend Kuriyo, ndetse mu minsi iheze araherutse kumvikana inkuru rero ku makuru yaba yaratangaje, aho yashimangiraga yuko amagara y'umutegetsi yifashe neza. Icyakora gushika no mwanya n'ubundi amagara yiwe ntiyifashe neza, ku buryo n'ubundi bamwe mu bamwegereye bagifise ubwoba bwinshi n'umutima uhagaze, aho batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko n'ubundi biriko birategurwa canga se ibiriko biravugwa byose n'ubundi bisa nkaho ari ukuri, ndetse atari ikizere cyuko uwabo ashobora kuba yokira cyanga se uwabo ashobora kuba yogaruka ari muzima, nkuko amakuru yoma aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Kugeza ubu ngubu rero mu Burundi n'ubundi benshi bariko baribaza iherezo ry'ibi byose. Tugaruke kandi kubikomeje kugenda biravugwa, ariko cyane cyane munyemerere tuze kwibanda ku mbonera kure n'ubundi zongeye kugaragara ziriko zirahabwa imyimenyerezo ya gisirikare nkuko bigaragara. Ubusanzwe imbonera kure barasanzwe ari abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ndetse imbonera kure byaragiye bimenyekana neza yuko zaragiye zirungikwa ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo bibashe kuba rero by'umwariko nazo zotanga umusanzu wazo mu bigendanye no kugarukana amahoro n'umutekano nkuko bigaragara. Ubusanzwe kandi imbonera kure zirazwi neza yuko rero n'ubundi ari bamwe mu bafatanya cyangwa se ari bamwe mu basanzwe bifatikanya ku buryo budasanzwe, cyane cyane benshi baranazifata nka bamwe mu basirikare bashyigikiye Reverend Kuriyo. Icakora gushika ubu ngubu imbonera kure zimwe zatanguye kugaragaza neza yuko mu gihe uyu nguyu Reverend Kuriyo yasanzwe arongoye CNDD-FDD yoca aracikana ibara ryo bari gwenga mu Burundi, ndetse bakagaragaza neza yuko bakaba amakuru dufise akaba ari uko botangaje yuko imyimenyerezo bagiye barahabwa batoca barayipfusha ubusa, aho bavuga yuko nyine igihe cyo kuyikoresha canga se igihugu cyo gushira mu ngiro ibyo bize cyo gitanguwe mu Burundi. Biraboneka yuko kandi Variso Ndayishimiye usibye kuba yaragize ubwoba bwo kuba rero yararungitse abasoda muri Kongo, ndetse bashobora nabo kuzamuhindukirana bagabasha kuba bomukorera ibyo MTS iriko irakorera bwana Tshisekedi, arafise n'ubwoba
n'ibishobora kuzokurikira mu gihe uyu Reverend Ndikuriyo yoba avuye mu mwuka w'abazima. Tugaruke muri Rumonge, abanyeshuri barashika 100 bariko barahabwa inyigisho ndetse n'imyimenyerezo by'igisirikare bya CNDD-FDD, aho banyeshuri bo mu ishuri rya Las Rumonge n'amashuri shingiro ayegereye baratumwe ko nyine muri iyo ndwi twasozeye mu nama yatumwe ko rero n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD, umuhari wahoze rero ari uw'abagwanyi b'abahutu washitse rero ku butegetsi muri 2005 bivuye ku masezerano ya Arusha muri Myandagaro mu mwaka w'2000. Kugeza ubu aba bahabwa imyimenyerezo iteye ubwoba ku buryo biboneka yuko hari ikindi cyoba kigenderewe canke cyoba kigambiriwe. Turagaruka ku bindi bikomeje kugenda biravugwa no mu karere k'ibiyaga binini. Waramutse neza uherereye munywanyi w'ibiganiro byacu, ndakwifuriza kumererwa neza cyane kuri wowe ubandanya kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, kuri wowe utwumviriza uri ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, kuri wowe ubasha kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, cyane cyane abatwumviriza bari mu Burundi, abari ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, abari Gitega ku mugwa mukuru wa politike, ndetse n'abandi baherereye mu bice bigiye bitandukanye. Mwese ndabahaye ikaze kandi ndabifuriza ibihe byiza cyane. Ndabaramukije abari mu makaritsiye amwe namwe, mu mavire ndetse n'amaprovince amwe namwe, mwese ndabifuriza kumererwa neza cyane kandi ndabifuriza ibihe byiza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese kandi mubandanya kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Ndabifuriza kumererwa neza kandi ndabifuriza amahoro y'Imana cyane. Kaze kuri mwebwe mwese kandi n'ubundi mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini ndetse no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, cyane cyane abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Mwese ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze. Ari ubwa mbere se ngaha byonda ko ahanditse sabone kugira uco aronka amakuru n'ibiganiro byacu bari natwe 5 kuri 5. Ibiganiro byacu unabisikirize ku rushiti zawe, ushobora kubona natwe ugatanga ibyiyumviro byawe binyuze ngaho mu mwanya w'ibitekerezo. Kaze kuri mwese, reka tuyatangurire mu Burundi n'ubundi tugaruke ku magara atifashe neza y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Amakuru twaranse nuko rero n'ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe n'ubundi bari mu mugambi wo kugandagura n'ubundi uyu nyiriteka Reverend Ndikuriyo, asanzwe arongoye CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi wagiye ku butegetsi muri 2005. Nkuko rero bimenyekanye muri uno mwanya ndetse nkuko byamaze kugenda birasakara iryo nino, nuko rero Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe barateguye umugenzi wabo nyine azoca arasubira canga agiye gusubirira Reverend Ndikuriyo, nkuko bikomeje kugenda bigaragara mu gihe Reverend Ndikuriyo yoba amaze gupfa. Benshi bamaze kwemeza neza yuko yahawe ishano mu gihe haburaga igihe gito cyane kugira ngo asozere mu gihe kugira asozere ikiringo kiwe nyine cyo kurongora CNDD-FDD. Hari abasesenguzi bavuga ko rero Evariste Ndayishimiye atari kubona uburyo ahagarika mu buryo bwa burundu uyu Reverend Ndikuriyo, cyane ko atari gukira imbonerakure ndetse n'abanywanyi b'ubugambwe uburyo rero bokundaga, ndetse n'uburyo yunguyo Ndikuriyo yamaze kubacengeramwo. Evariste Ndayishimiye rero yarafashe inama yuko agomba gukora ibishoboka byose agaca aramugandagura, ndetse ibingibi rwose leta y'u Burundi ntironabihakana, aho twama turagaruka ndetse tunavuga kuri byinshi, nkuko abegereye uyu mutegetsi bavuga ko umuwabo yoba yarahawe isumu cyangwa uburozi bwa pudere bwarahuhewe mu muduga wiwe, ndetse byaranavuzwe yuko umwe mu bo bari kumwe yamaze gucikana ndetse yamaze kuba yo kwitaba Imana. Amakuru avuga ko n'ubundi ahaherereye i Dubai muri leta zunze ubumwe z'Abarabu amagara akomeje gusinzikara ku buryo budasanzwe, kandi uko buca n'ubundi aca araremba cyane. Nubwo hari abaganga bafite ubuhinga ndetse bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo basohore ubwo burozi mu mubiri wiwe, ariko bimenyeshwa yuko n'ubundi bikigoranye gushika uno mwanya. N'ubundi ntawurekuriwe kuba yopfa kujya kumuraba, cyane yuko nyine ariko nyine arafasha
afashwa n'ibyuma guhema mu gihe umubiri wiwe nyene udafise imbaraga habe na gatoya. Amakuru dufise dukora kubegereye umuryango wiwe nuko bamaze kumenya ko Variston Ndayishimiye ariwe yakoze iryo bara n'umutambukanyi wiwe mu rwego kugira ngo bashireho rero undi uzomusubira cyangwa se uzotangura kurongora CNDD-FDD. Kugeza ubu no mwanya Variston Ndayishimiye ntacyo yari yasigura kubiri ko biravugwa, aho byamaze kumenyekana mu Burundi ko yoba yarahawe ishano ndetse ari uwo mugambi ugambiriwe. Nyamara kandi ku rundi ruhande Variston Ndayishimiye ariko arifatikanya n'ubundi nawe umuryango wiwe mu rwego rwo kugira ngo abashe kubereka ko ababajwe, ndetse ariko arakorana n'ubundi nawe umuryango wiwe mu kumusengera ndetse no kubabazwa n'amagara yiwe atifashe neza. Ariko kandi ikigaragara nuko ari we yabipanze byose. Gushika uno mwanya kandi amakuru akomeza kugenda aradusumira cange amakuru akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda arasigura ndetse aranagaragaza neza yuko ibikomeje kugaragara ndetse n'ibikomeje gutangazwa nga mu Burundi n'ubundi biteye inkeke ndetse biteye ubwoba. Biraboneka yuko n'ubundi uyu nguyu arasanzwe afise abanywanyi benshi muri uyu mugambwe, bishobora kuzotuma rero Variston Ndayishimiye nawe atangura kuba yogirirwa nabi cyangwa se akaba yohura n'irindi bara riremere cyane. Birasa naho Variston Ndayishimiye ariko arikururiraho umuriro cyangwa se ariko arikorera ibintu bibi cyane cyangwa ariko aricukurira imva. Witegereje neza igihe kimwe rero haragiye haraba amanama ajya atandukanye ku kiriri aho umukuru w'igihugu aca atuye, aho byabonekaga yuko n'ubundi Variston Ndayishimiye yaba yaragizweho ingaruka ziremere cyane no kuba yarafunze uyu nguyu General Guillaume Bunyoni nawe yarasanzwe yarabarizwa muri aba baroberi, ariko gushika no mwanya akaba afunzwe, aho benshi berekana neza yuko yoba apfungiwe ubusa. Ibi byaratumye Variston Ndayishimiye yikururira umujinya w'abanyagihugu, ndetse bituma abanyagihugu benshi bamugaragaza nk'umunyagitugu akomeza kwikiza abatavuga rumwe nawe ndetse nabo bakoranye mu ntwaro ya Petero Nkurunziza. Ndetse kandi gushika no mwanya imbonerakure zimwe na zimwe zaratanguye kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko mu gihe uyu nguyu Reverend Kuriyo yoba acikanye cyangwa se yoba apfuye, nta kabuza bazoca barashyira mu ngiro ibyo bavuze cyangwa se ibyo bize cyangwa ibyo bamaze igihe bariko barigishwa nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Gushika no mwanya abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko rero n'ubundi bateye impungenge n'ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibara rikomeje kugenda rigaragara nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira bivuga. Gushika no mwanya abatari bakeya bakaba basigura ndetse banerekana neza yuko n'ubundi mbonera kure noneho ubu ngubu zigiye gutangura gukora akazi. Ubu tuvugana mu ntara ya Rumonge abanyeshuri bashika 100 bariko barahabwa inyigisho za gisirikare na CNDD-FDD. CNDD-FDD ndabibutsa ko ari ugwaruka cyangwa se ari ugwaruka nyene rw'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Abangaba barahabwa imyimenyerezo ndetse n'inyigisho z'igisoda ku buryo bwo ku rwego rwo hejuru. Harabatajya umunwa mu kugaragaza neza yuko icyo ari igisoda. Uyu nguyu Reverend Kuriyo yamaze kuba yo kwishingira ndetse gishaka kuzomurengera mu gihe ibintu bizoba byahinduye isura mu Burundi. Aba rimwe na rimwe baca bararungikwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko kandi ku rundi ruhande n'ubundi bagaca n'ubundi barahabwa imyimenyerezo iteye ubwoba. Gushika no mwanya bariko barahabwa imyimenyerezo, ariko kandi abakuru dufise nuko bemeza neza yuko mu gihe Variston Ndayishimiye byombi kubyokwemezwa ko yoba yaragize uruhara mu gutanga iryo shano, ibara rizotangura mu Burundi ndetse hakazosubira kumera nk'akahise k'i Burundi. Abanyeshuri bo mu ishuri Rice Rumonge n'amashuri shingiro ayegereye baratumwe ko kuri muri indwi tumaze gusozera mu nama yatumwe ko n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Umuhari wahoze rero ari uw'abagwanyi b'abahutu warashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2005 bivuye ku masezerano ya Arusha muri Tanzania muri myandagaro umwaka w'ibihumbi 2000. Gushika no mwanya icyo twamaze ko twomenya neza nuko Reverend Kuriyo nubwo arembye cyane hari i Dubai, ibikorwa by'umugambwe bitofutamye canga bitohagaze byakomeze bibandanya gukora gushika no mwanya, ku buryo rero abategetsi
abategetsi bamwe bamwe bariko baratanga n'ubundi za nyigisho ndetse n'imyimenyerezo. Inyuma y'inyigisho zifatiye rero ku karangamutima k'uwo mugambwe n'amatora yo muri 2025 baciye barahabwa inyigisho zo kwimenyereza gutambuka gisirikare ku kibuga c'umupira w'amaguru c'iryo shure. Ibyo birateye ikibazo abavyeyi bafise amakenga yo kubona rero politike yinjira mu gisata c'indero muri iyo ntara yo mu manuko bushira burengero havugwa amabi akorerwa batavuga rumwe rero n'ubutegetsi. Nk'uko abanyagihugu baba hafi ya Lesi Rumonge babivuga, iyo nama yaratanguye igihe c'isaha 10 z'umugoroba mu nzu y'amanama ya Lesi Rumonge. Iyo nama yarakoranyije abanyeshuri mu mashuri shingiro ya Rukinga ya mbere ndetse n'iya kabiri n'iya gatatu n'iya kane n'iya gatanu yose ari mu kibanza kimwe. Izo nyigisho zari zigenewe abanyeshuri bo kuva mu mwaka w'icenda gushika mu myaka iheze. Kubw'amasoko yacu Burundi News TV yaravuganye na bamwe mu barezi bakorera kuri ibyo bigo nyine. Izo nyigisho zari zirongowe na Evariste nta Karutimana, umwigisha akanaserukira umuhari w'ugwaruka rwa CNDD-FDD ku mutumba Rukinga. Inyigisho zari zerekeye akarangamutima k'umugambwe n'amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine ateganyijwe muri uyu mwaka wa 2025. Inyuma y'iyo nama rero abanyeshuri baragabuwe mu bitsina baca begeranirizwa mu migwi y'abigeme 50 n'abahungu 50 ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Lesi. Baciye rero batangura kwimenyereza idefile yo gutambuka gisirikare, bariko rero barorerwa n'abigisha bari mu mugambwe uri ku butegetsi. Abahungu bigishwa na Evariste na Karutimana, abigeme bakaba bafashwa n'abakenyezi bo mu mugambwe CNDD-FDD. Ishavu ry'abavyeyi kuco gushira rero politike mu mashuri. Abavyeyi benshi b'abanyeshuri bariyamiriza ibyo bikorwa rero, bavuga ko bidahuye n'igikorwa c'indero kuri iryo shuri. Bahamagarira umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi kubuza rero ibyo gushira politike mu mashuri. abari ingozi bajejwe indero bategerejwe rero gushira ingufu rero mu kwigisha abanyeshuri mu ntumbero yo kuduza umwimbu, aho rero kubashira mu bikorwa by'imigambwe. Niko rero umwe muri bo yidoga. Ikintu kibonekeza gusumba kandi giteye amakenga cyane, kuko rero intara ya Rumonge yama iza mu bibanza bya nyuma mu bibazo bya leta, ikimenyetso cyerekana ko rero igisata cy'indero gisanzwe kiri mu ngorane, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ibikomeje kugaragara, biraboneka yuko n'ubundi bikorwa by'umugambwe bitigeze bihagarara, nubwo nyiriteka Reverend Kuriyo agwaye ameze nabi, amagara yiwe atifase neza. Biragaragara yuko rero n'ubundi ibya kakagwi twababwiye gashinzwe rero kumwamamaza ndetse no kumvikanisha no kwigisha inyigisho ziwe batagendeye ku bitangwa n'umukuru w'igihugu kaba kariko karakora neza. Gushika uno mwanya rero abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda n'ubundi bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko n'ubundi ibyo Reverend Kuriyo yasize yigishije nabyo rero bikiriko, ndetse bigomba kuzokomeza n'ubundi guhabwa abandi banywanyi b'umugambwe. Igitega umukobwa yarishwe bunyamaswa inyuma yo gufatwa ku ngufu. Josiane niyo nkuru y'imyaka iharugwa muri 20 yarafashwe ku ngufu hanyuma yicwa bunyamaswa. Iryo bara ryarabereye muri quartier ya Magarama, ni ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Umukuru umwe rero yikekwa ko ico caha yarafashwe n'abapolisi bo muri ako karere, nkuko bigaragazwa n'amatorokanyirizo yacu ya Burundi News TV. Nkuko bivugwa n'ababonye ico ciziga, Josiane niyo nkuru yarishwe anizwe. Ayo makuru aremezwa na Leandre Nzibarega, umukuru rero wa quartier ya Magarama. Avuga ko rero ikiziga cy'uwo muntu caratowe mu murima, uwamwishe yari rero yaragerageje kunyegeza icyo kiziga, ariko kandi biba iby'ubusa. Iryo bara ryarabaye mu ijoro nk'uko bikomeje kugaragara, ndetse ni muri nondwi twamaze gusozera. Umugabo akiri muto cyane umwe yarahagaritswe kumva
amatohoza y'igipolisi ariko kandi araba. Afungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Gitega. Intwaro yaho nyene ivuga ko ifise ibimenyetso byose bimwagiriza. Abanyagihugu basaba ko rero acirirwa urubanza mu rwego rwo kugira ngo n'abandi bace bararabiraho bibabere akarorero nk'uko byama bigaragara. Gushika ubu ngubu mu Burundi ibigendanye no kugandagura abantu birakomeza kwibonekeza, mu gihe n'ubundi benshi bemeza ko iyo himirijwe amatora mu Burundi iryo bara rikomeza kugenda rigaragara ndetse riba ryaguye. Gushika uno mwanya abatari bake ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko CNDD-FDD ku rundi ruhande itagifise ubushobozi bwo kurongora iki gihugu c'u Burundi. Bashimire, tugaruke mu kanya turebera hamwe ibindi bigezweho.